manifestation kwa gatari kwa gatandatu ngo nyegeze igitoro cyose ngo hanyuma ngo abantu bace bakibura ngo iyi weekend ngo haca ya manifestation ngo hashake nka bimwe bya 2015 ho imana kirambwira ati hari abantu bapanze umugambi mubi n'inama yabereye kwa naka okay nshanda bajamwe bose ico ciyumvira haraheze iminsi myinshi abivuga yarigeze kuvuga yuko munsi watabantu afite bamufasha kenewe impinduka yimbitse sa n'umuntu yo kurira ku giti ashitse kwico giti agaca yikira kwishami acatangura kuritema iyo cami arihejeje kuritema acakoroka yari amaze kubona ko ari temye acakoroka acahagarika rero Mariste nawe nyine arazi yuko agiye kugwanya igiturire ngo agwanye bakaboko mu gihugu akura igiturire ruswa yose ayirandana n'imizi nawe nyine arazi ko ari intwara ya CNDD-FDD yose yociranduka. Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mamuriko murabana natwe mu makuru biganiro vya misi yose turiko turabashikiriza y'ununganya w'amakuru agezweho ariko aravugwa cane. Turaza kugaruka ku makuru arabana na politike. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye aridogera indongozi ndetse akanavuga ko agiye gukura mu mabanga abategetsi ngo barya ibiturire ndetse ngo n'abandi batigenza neza mu kazi kabo. Ariko bamwe n'abandi bakavuga ko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yoba atorohewe na bimwe mu bihangange mu butegetsi bwiwe, ngivyo bihangange akaba ari byo bituma amajambo umukuru w'igihugu avuga adashigwa mu ngiro. Turaza kumviriza bamwe mu banyepolitike uko basigura ivyo bintu ndetse nibishikirizwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse nibirabana ngo nicuka kitari kiza hagati yabo bategetsi n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Bamwe bati atabakuye ngo bazomutanga ngo bo barazi ivyo bashobora kuzomukorera, ivyo bashobora gukorera President Ndayishimiye atigijeyo abo bategetsi bazingamitse igihugu nibiki. Turaza kuvyumva muri ano makuru, turaza kwimviriza mwihwezo wa bamwe mu banyepolitike ndetse n'abakurikiranira hafi ivya CNDD-FDD. Mu makuru arabana n'umutekano ndaza kukubwira abasirikare b'u Burundi bari muri Somalia bavuga ko bibwa umushahara wabo mu kuvunjirwa ku giciro kiri munsi y'ica BRB. Ivyo navyo turaza kubibabwira ivyabo basirikare muri ano makuru twabiteguye mu buryo bw'itonido. Kugira bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi tuba turiko turabashikiriza uvyo nda kuri subscribe maze twaje turashirako inkuru ikagushikira mu bambere. Turaziko aho muri rya nino murindiriye ko tubashikiriza amakuru n'ibiganiro bigezweko ndetse na bimwe mu mwaranyegejwe vyose turabitohoza twifashishije umurwi wamenyesha amakuru bakorera irya nino bakayaturungikira maze naje nkayatunganya nkagushikiriza mu buryo buramvuye. Kano makuru tuyatangurire kuyarabana n'umutekano ku basirikare bari mu gihugu ca Somalia. Abasirikare b'u Burundi bari muri Somalia bavuga ko bibwa umushahara wabo mu kuvunjirwa ku giciro kiri munsi y'ica BRB. Abasirikare b'abarundi bagiye kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia bamenyesha ko hariho ubusuma uravye amafaranga bahembwa ingene angana biturutse ku kungene idolare rivunjwa. Abo basirikare bagafatira ku gahembo k'amezi abiri baheruka kuronka aho idolari mu banki nkuru ya BRB ryavunjwa amafaranga y'amarundi 2030, ariko bobo mu guhembwa bakaba baharuriwe ku mafaranga y'amarundi 1950. Bakaba bavuga ko ubwo busuma bukorwa n'abarongoye igisirikare, ubwo busuma bukorwa n'ababarongoye mu gisirikare. Abo basirikare baharugwa mu 4,408 bagiye kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia bavuga ko batumva na gato ingene amafaranga bahembwa aba yanyujijwe mu banki nkuru y'igihugu. Bafatira akarorero ku mafaranga y'amezi abiri y'ukw'icumi hamwe n'ukw'icumi mu mwaka uheze ngo bahembwe ku munsi wa kabiri w'inondwi turiko turasozera, aho idolari mu banki nkuru
rikuru ry'igihugu ryavunjwa amafaranga y'amarundi arenga 230 ariko ngo bakaba bavunjiwe ku mafaranga 1950. Kubw'amakuru yizewe avamwe mu basirikare nuko ugize ibiharuro usanga umusirikare umwe yatwawe amafaranga y'amarundi ashika 100,000, no kuvuga ko mu mezi abiri bakaswe 200,000. Muri abo rero hakaba harimwo abahembwe ukwezi n'igice ngo bakaba bakaswe amafaranga y'amarundi angana n'150,000, nayo abaronse igice c'ukwezi bakaswe 50,000. Abo basirikare bari mu mabatayo ashika 8 bakaba bavuga ko ari ubusuma bweruye bukorwa n'ababatwara, bakavuga ko ari ibintu bibabaje cane kandi ari akarenganyo gakomeye baba bariko baragirirwa. Ngivyo rero bimwe mu birabana n'umutekano makuru avugwa mu gisirikare c'u Burundi, ariko nanone nari nabikubwiye mu ntango zano makuru ko ibintu bitifashe neza. Bategetsi bamwe mu gihugu c'u Burundi, umukuru w'igihugu akaba yaranavuze ko agiye gukombora mu mabanga bamwe muri abo bategetsi, ariko abandi banamwe bakavuga bati Perezida Ndayishimiye yoba ariko aratema ishami yicayeko. Abandi bakavuga ko ashobora kubikora ariko ingaruka zavyo zikaba mbi gusumvya, ngo kuko leta ya CNDD-FDD ngo niyibisuma, ngo ugize urabikora ko nawe bishobora kubigenderamwo. Ivyo rero bikaba bivugwa n'abantu bamwe n'abandi, nkuko muri buze kuvyumva bamwe mu banyepolitike ngo abategetsi ba CNDD-FDD ngo muri bo ngo barafise agatima ko kurya ibiturire kandi ngo amanyanga yabo ngo nayakera. Turaza kumviriza bamwe mu banyepolitike ko babivuga. Tubaze dutangurire ku majambo yashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Perezida Ndayishimiye avuga ko hari umurwi w'abantu banyegeza igitoro ngo baheze batera imigumuko nk'iyo mu mwaka wa 2015. Abo bantu bashaka guteza imigumuko bo bari bande? Ese abo banyegeza igitoro bo bari bande? Mukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye amenyesha ko hari umurwi w'abantu banyegeza igitoro maze ngo baheze batera imigumuko y'abanyagihugu yo kumukura ku butegetsi yabaye muri 2015. Umukuru w'igihugu kandi hagira ko avuga ko agiye gushiraho mu ndongozi abasubirizi bamaho nkuko biri mu murwi w'umupira w'amaguru. Perezida Ndayishimiye akaba yarabitangaje mu gikorane c'amasengesho cama gitunganywa n'umugambwe CNDD-FDD buri wa kane w'indwi ya nyuma irangiza ukwezi. Mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yatangaje ko atandwi zitatu zihaciye amenye abantu banyegeza igitoro kugira bategura imigumuko y'abanyagihugu nk'iyabaye mu mwaka wa 2015. Evariste Ndayishimiye ati jewe ndazi neza ko atandwi zitatu zirahera hari abarundi bavuze ngo tunyegeze igitoro kugira abene gihugu bace bagumuka nk'ivyabaye muri 2015. Uvuze ngo turime tworore, uzubona umudandaza yivyifumbira akaja kwinyegeza kugira ngo ntibikunde, kandi ugasanga harimwo idongozi mu banyegezaga, ukazubona harosa barimye 40% ngo ifumbire yakenye inyegeje. Iyumvire ibitungwa biragwaye, ubushikiranganje bujeje uburemye n'ubworozi ngo jya mu mukondora zose ntibagire ico mukora bibanze bipfe. Mpaka musazaza ati ubu nyene gira iki nagira ndababwira ubinebwe byose bishaka n'ivyikangure. Dutegereza kugira igihugu c'amata n'ubuki, hateza ko abakozi mu Burundi. Ubuzi ko ari kinebwe ntaza mubona umugumya banga. Muhamuza muravuga ntibonkorako kubera jende umugumya banga, amajwi acagenda, ayo majwi turayahevye ibinebwe. Nuwari afise igitoro gaca kinyegeza. Hari umunsi twakinyegure ndagira ndababwira, hari umunsi bari bateguye manifestation kwa gatandatu ngo nyegeze igitoro cyose, ngo hanyuma ngo abantu bace bakibura, ngo iyi weekend ngo haca ya manifestation ngo hashake ibintu bimwe bya 2015. Ho Imana ikirambwira ati hari abantu bapanze umugambi mubi n'inama yabereye kwa naka. Okay, ncanda bajamwe bose igitoro cyose twacugururiye iyo samedi, ahubwo nti igitoro cyabonetse. Umwe mu barundi aba mu mahanga akaba yaheruka mu karuhuko ndetse akaba yanabonanye n'umukuru w'igihugu c'u Burundi mu ntara ya Ngozi, we akababona ko inyishu ya Perezida Ndayishimiye yatanze ku kibazo c'ikena ry'igitoro rimaze iminsi irimwo ibihushane, kuko afatiye kuvyo
yababwiye Ingozi binyuranye n'ivyo yaraye ashikirije. Akaba rero yaravuze ko ngo umukuru w'igihugu yatubwiye ko ingorane y'igitoro yatewe n'intambara ya Ukraine, ati mu kwezi tuzoba twamaze kuronka igitoro atakibazo. Uyu munsi rero ntitutahura ku kuntu aza kugaruka avuga yuko igitoro yatoye akarwi k'abantu kakinyegeje kugira abantu bagire imigomuko ngo nko mu mwaka w'ibihumbi 2015 ucubona ko izo ndimi zibiri zidasa na gatoyi. Mbega ako karwi amaze kugatora ko atatubwiye ati ndatoye icatumye habura igitoro. Ivyo bikaba bivurwa n'umwe mu barundi aba mu mahanga, akaba aba mu gihugu c'Ubirigi, yaheruka mu mubonano w'abagenzi we bagiranye na Perezida Ndayishimiye Ingozi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba avuga kandi ko Imana ngiye kuza guhana abo bose badakora ivyo bajejwe, maze bigatuma abarundi badashobora kwinjira muco yise igihugu c'isezerano kubera ibikorwa vyabo bantu bakora ngo bidahesha agateka igihugu n'umugambwe aturukamwo. Uwo arongoye Burundi akaba yongeye amenyesha ko bagiye gusezererwa buri ngo birukanwe mu mabanga, ndetse ayo mabanga barimwo bayirukanwemwo maze ngo basubirizwe nk'uko mu rukino rw'umupira w'amaguru ngo bikorwa iyo hari umukinyi yakinye nabi canke yavunitse. Ivyo umukuru w'igihugu c'u Burundi ahejeje kubitangaza, bamwe bagiye bavuga ibitandukanye, abanyepolitike ndetse n'abihwezi biriko berabera muri CNDD-FDD bavuga ko ari akamaramaza. Murazi ko n'abahinga umukuru w'igihugu yanavuze ko aribo bamugira inama mu misi iheze, baragiremesheje ikiganiro cyari catunganijwe ni banki nkuru y'igihugu BRB, bavuga ko amajambo abarundi cyane bamwe mu ndongozi bavuga ko Imana ariyo izofasha igihugu c'u Burundi gutera imbere, ngo Imana irakunda igihugu c'u Burundi, ngivyo ntaho bihuriye kuko ngo Imana irakunda ibihugu vyose kandi ngo abantu batezwe imbere nuko bakoze cyane kandi bafashe ingingo zibereye. Ivyo rero bikaba bivugwa n'abantu bamwe n'abandi, ariko nanone katubanze tugaruke ku majambo umukuru w'igihugu yashikirije ndetse n'ico bamwe n'abandi babivuga ko deje kuvyumviriza turaza tubirabera hamwe vyose. Katubanze dukurikire zimwe muri zino nkuru zikurikira. Ihe kinini Dieudonné Bashirahishize ni umurundi yanonosoye ibijanye n'amategeko kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika. Ariko aremerera ibintu abarundi, ahandi akidoga, ahandi akavuga ko ari hamwe n'abarundi, kandi abarundi bamuziga ko inyishu. Kibaza mbega aho arinda arabivuga abibarira abarundi yuko hari abagomba gukuraho, hariho abantu boba basumvye bari hejuru y'amategeko, kumbure bamusumvye inguvu ku buryo agomba yuko abarundi barinda gushigikira ico ciyumviro. Haraheze iminsi myinshi abivuga, yarigeze kuvuga yuko munsi w'atabantu afite bamufasha, kenewe impinduka yimbitse kuko umugambi uriho wamaze gushingira ku kudahana, ushingira ku bintu bijanye no kunyuruza amatungo ya leta, kugira ngo umukuru w'igihugu abishike ko bizomusaba ukurinda, ntibizomusaba kuja aramenyesha abagomba gukura ngo ndifuza kubakura ejo, ndifuza kubakura hirya ejo, aravye n'abahubwo bazoheza bamwitanga. N'intwaro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yo badatahura neza ububasha ahabwa n'ibwirizwa shingiro mu bijanye no gufata ingingo kuvyerekeye abaryi biturire. Ivyo bishikirizwa na Yeremia Minani, umukuru w'umugambwe RDB umwe politike, amenyesha ko kimwe mu bituma Evariste Ndayishimiye adashira mu ngiro ivyaba yiyemeje ari uko intwaro y'umugambwe akomokamwo CNDD-FDD ubwayo yubakiye ku biturire. Yeremia Minani arongoye umugambwe RDB. Wumvirije Evariste Ndayishimiye imyidogo yiwe, ukumviriza ukuntu aguma avuga yamuhe ibitagenda neza, yindoga ukuntu agiye kubikosora hama ntabikore, urategera neza yuko Varisito ari umuntu adatahura amabanga ajejwe mu gihugu, adatahura inguvu ibwirizwa shingiro rimuha, mbere arasa n'umuntu atazi n'ukuntu igihugu gitwawe, kuko gukosora ibintu mwene ibi ku mukuru w'igihugu n'akanya gato n'akaravyo ntibisaba kwidoga, ntibisaba kuvuga yamuhe, bimusaba kuja mu biro
hamagara abahanuzi biwe hanyuma akabahanuza agashafata ingingo zo gukosora ibintu ubwo nyene bica bimera nk'uko nyene kuko ibwirizwa nshingiro rirabimurekurira igituma atabikora no kubera ko intwaro ya CNDD-FDD yubakiye ku giturire umutima w'intwaro ya CNDD-FDD ni giturire mbanze nibuke yuko iyi ntwaro kuva mu 2010 iguma ku butegetsi ibikishije mu kwiba amatora ntuba amatora utakoresheje igiturire iyi ntwaro ukibuke neza ni intwaro umugwi w'abantu bari kwisonga y'igihugu bose n'abari zitarimo bashaka ko amatungo y'igihugu yose aherera mu mufuko wabo ibintu bishobora kubishikako udakoresheje igiturire intwaro mwibuke yuko ya hafi karero ka hafi mu 2020 amatora yarabaye mukamusendeze uratsindwa Varese Ndayishimiye aratsindwa uwo mugwi nyene w'abantu bagize igiturire umutima w'intwaro yabo baca bategeka yuko cyavuye amatora binyigezwa Varese Ndayishimiye abo mukuru w'igihugu ko ari we yatsinze ko CNDD-FDD ari we yatsinze kandi atari byo none ibi si igiturire ari igiturire cyo gutanga amafaranga gusa hari igiturire cy'igitsure hari igico gukora ibintu gategeka abantu gukora ibintu batagomba gukora kubera ko ari wabashyize mu mabanga canka bafite ku bushobozi muribuka Varese Ndayishimiye mu minsi heze nyene yemerera ko yategetse ko muganga Sahabu yahora atwara ibitaro kira hospital afungwa none ikisi giturire none ko atari umushamanza yateka ngo afatwe gute yari guteka ko haba amatohoza mugabo ntiyari guteka ko afungwa byongeye Yeremiya Minani avuga ko hamwe Varese Ndayishimiye yoshira mu ngiro ivyo yama yidoga ngo vyo babisa no gutema igiti yicaye ko kubwiwe gukuraho igiturire mu Burundi ngo bisa no kurandura intwaro ya CNDD-FDD n'ubunyene Yeremiya Minani arongoye umugambwe RDB asa n'umuntu yo kurira ku giti ashitse kwico giti agaca yikira kwishami acatangura kuritema iyo cami arihejeje kuritema cakoroka yari amaze kubona ko ari temye acakoroka cahagarika rero Varese nawe nyine arazi yuko agiye kugwanya igiturire ngo agwanye bakaboko mu gihugu akura igiturire ruswa yose ayirandurana n'imizi nawe nyine arazi ko ari intwaro ya CNDD-FDD yose yociranduka aragerera ahantu akabivuga mugabo we nyine akabona ko bidashoboka akavuga ati kadimana bivuze barundi nabazize gushatse ko ndiko ndashaka kubakorera neza ikintu cyonyine gishoboka burya cotuma intwaro igiturire gihera mu Burundi nuko aboneka intwaro abanyagihugu bitorera intwaro idakomotse ku giturire abarongozi batinya abanyagihugu abarongozi bakurikiza amategeko abarongozi bumva yuko bakoze ikintu kijabuye n'amategeko bashobora gushinzwe imbere y'ubutungane mu gihe abarongozi bafashe amategeko bayasubiriza ivyumviro byabo mu gihe abarongozi bica bagatema bagatongora bagakora ibyaha byose atawanje wangura igiturire gica gisasira indava mu gihugu rero ingorane si giturire isoko y'icyo giturire ni intwaro mbi ni intwaro idakurikiza ni intwaro itagendera ku mategeko ni intwaro y'igikenye intwaro icaha kugikora ari bisanzwe mu gihugu igiturire kwica n'ayandi mabi yose agenda CNDD-FDD bica bisasira indava ivyo Yeremiya Minani arongoye umugambwe RDB abishikirije inyuma yaho Varese Ndayishimiye asubiriye kwiyemeza ko agiye guhangana nabo bose banyuruza amatungo ya leta hamwe n'abarya ibiturire Gayamwe mu makuru yavugwaga cyane hirya nino banywanyi bacu yewe byagiye biratangazwa mu menyesha makuru ndetse n'andi makuru tuba twatoje hirya nino ipfuza ko rajo mu mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ubufyo ndakuri subscribe twarashira ko inkuru ikagushikira mu mbere byitsa kuri mwese